Uno munsi turi kumwe n'umukinyi w'amareresi abice bigacika muri kino gisagara ca Bujumbura hamwe no mu gihugu twashaka atwidondore n'amahoro. Amahoro mwana kuba mu mesha makuru. Mwitwa bande? Deba gitamusatiriza iterambere rirama. Izina abavyeyi baguhaye ni rya gute? Zabavyeyi bamaye burya ni yatari. Zabavyeyi bamaye nitwa Cizanye Idris. Ni vyiza cyane Cizanye Idris, hanyuma izina ry'ubuhizi ni musatirizi w'iterambere rirama. Yego. Hama twama tubona udukino twawe, twama duca kuri televiziyo nkuru y'igihugu, urabica bigacika kandi ukina ibintu vy'impanuro. Nawe uratinyura umugabo? Wako watinye. Musatirizi we wasatiye kera ubu vyakuyobeye pe. Mbe ni kuki muco mwikomo kuri jewe kandi umuco gukingibiza n'isibe muzi. Igihe cyose muzorima muribuka gukingira ibidukikije kugira muhangane n'indagurika ry'ikirere no gukingira isi inkukura. Erega ibidukikije nimbungambunga ngubungabunge. Ariko wamvuraho. Ga mundi warabuze rero ry'imiti n'ukuri. Ugomba kuva ko tugabira imizi. Dufise uruhara mu gukinga mabi akomoka kwindagurika ry'ikirere. Iyi mpano wagiye kuyisangamwo gute? Hari ryari mu mwaka uwe? Urumva je ndubusatirizi w'iterambere, urumva impano yo gukina nayitanguye kuva mu mwaka wa 2012. Natangiye gukina udukino cagiye igihugu cari muri kampanye yo gutanga imisegetera. Bavyibuka? Batanga imisegetera mu gihugu cyose. Ico gihe je nari superviseur. Aspervisa araba ukuntu bari kwatanga imisegetera, ukuntu bari kwayitanga ko kwayitanga neza. Mu nyuma rero baca baturondera ko twokira udukino twigisha abantu ukuntu bonyama umusegetera neza, ukuntu bokonsa abana batarakwiza imyaka amezi 6 gushaka kumeza 6 kamwonsa akagira amagara meza. Mu nyuma rero naciye ntangire kugira icyumviro cyandabandanya rero gushika uno munsi urumva ko ndiko ndakina udukino turyoshe turyohera abantu ebana twasatiriza inyene babona basatiriza iterambere kugira nyine ubabona. Ego hama umuntu wese akivuka yamafise umuntu amwenspira wewe kubgawe ninde iyo inspiration yo gukina utwo dukino wayikuye hehe kwande canke woba waravyigiye cyane? Oya je navyo nigiye gusa nagize formation mwanya mutoyi ariko je nasaze ndumboje narize gusa amashuri asanzwe nk'abandi biga igisata cyitwa electromechanique uko niko bimeze ariko namashuri mfise mbo umukini yo anyespira avuga ati ujya mukini ivyo maje ndamwemera anyespira avuga yespira umva wo wifuza kuronka ishusho nk'iyiwe. Je narakunda umukinyo mareresi muri Tanzania yitwa Steven Charles Kanumba niyo nakunda gose n'ubu je nahundi mukinyi ndabona azamusubirira. Ego ubu niyo mukinyi numva ko jewe bishise nkaba nkawe byokwera cyane gusumba. Hama hano mu gihugu cyacu cyo Burundi ninde wifuza kugira ishusho nkawe? Urumva nga mu Burundi ibintu by'amareresi nibiratera imbere. Na mujurnaliste ndabona mukinyi ndabona akina novuga ati uyu mukinyi arakina kabiryoshe kuko nta muntu Jesse ndabiravye mbona bose nyene baragerageza kuma kamusatirize ko nyanye musatiriza gerageza nta bandi je ndabona mvuga ati uyu nukuri ntwakarorero cyane kirese ariho abandi numva ngo babanderasi babuduri nundi yitwa X-ray bam abandi nabandi bana numva nyene abo niho mbona ko bari kwaragerageza bajya baragerageza vraiment nabajya nabo dufasha tukababera bakatubera karorero. Hama kubgawe ireresi niki ubikina wunguka iki cyangwa ufashe kugwaruka cyangwa ufashe kwigihugu? Burya arano bataramenye ico bitireresi ireresi ni kintu gifise akamaro kanini cyane mu gihugu cyacu no mu kibano kuko ireresi iyo umuntu ayikinye abariko aratanga ico bita message ku bantu inkuru ukuntu babo kwifata ubutumwa ku bantu rero abantu bayifata ngo bisanzwe girerese kuri gikomeye cyane ujya butumwa burafasha guhindura abantu ingendo kurabona bo guhindura ingendo bohindura imico bohindura no kuntu bo kwigenza hagirerese ifisa akamaro kanini cyane ariko ino babona mu gihugu cyacu n'ibindi bihugu cyane muri Afrika nibahiye agaciro cyane ariko turasavye ko nabo bogerageza bakayijukira bakayiha agaciro hanyuma maze abakinyi bakafata mu mugongo. Okay,
hama tora tubona ukina ubukino ukabutwara kuri televiziyo nkuru y'igihugu abo mu bukinana cyane cyane amatwa dusumira ngo bamwe baridoga ngo ntacu bahereza ngo urabarira ko nubona ko ejo hirya ejo bizohava bizana icyuka bigatuma n'umugwi wawe ingene uri kurashinga imizi uri kurakomera usambuka ugaja kutangura bushasha nuhe muco ukuri wotanga kuri ivyo. Urumva rero naho rero c'est un problème, urumva money problem, hajya amafaranga ni hatari rero abona jewe ndi muri nkina nkebura bisara ko agenda iserukiye imbere y'amategeko. Umugwi wacu turatangura kuronka sponsor, turatangura kuronka uburyo. Urumva ikintu cyose ubanza gukora nimbere yo kuja kwimbura, nimbere yo kuja kwimbura ubanza kurima ukabagara mu nyuma ukaja kwimbura. Nivuga ati ngo munsi yango ndakinya ngo canzanzanya amahera oya no kwishuri kugira uzobe mu muyobozi mukuru kugira uzobe mushikiranganje uzobe mushike amateka kugira uzobende ubanza kuba waciye ku ntebe y'ishuri. Ariyo tuko turakora hanyuma ibindi bizoza mu nyuma nitwaronka abadufata mu mugongo. Ibibazo bibiri vya nyuma ngira ndakubaze kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. Twabonye wari muri tournage wari kurakina ni aka karere suhejeje gukina gafise ubutumwa buhe uhamagarira abarundi canke abarimyi gukora iki? Mbo aka karere simeje gukina, aka karere twakise izina yitwa ngo twijukire kurima imboga, turima imboga. Urumva ari abantu benshi bataza akamaro ko kurima imboga, bazi ko imboga ari ibintu nyene yatakamaro bifisa araco bimaze, kandi imboga ni ikintu gifisa ibifungurwa bifisa akamaro kanini ya cyane mu miryango no ku magara yacu. Kesho ufunguye imboga uragira amagara meza, urashobora no kuzishora urashobora no kuzishora kandi zirimbuka. Imboga ni ikintu gituma n'abana mu rugo bagira amagara meza. Ajya rero nateye akama abantu bijukire kurima imboga kugira tubandanye tugira amagara meza. Okay, turabona yuko ugwaruka ruriko rurajijuka mu kugaragaza impano zabo mu kwiteza imbere. Benshi bariko bariga mugabo ubuzi bwo kuzoronka muri leta ubuzi umenga biragoye. Nikihe kintu nakahe kamo icambere nikihe kintu usaba leta? Ikibazo canje ca kabiri nakahe kamo wotera urundi gwaruka? Ugwaruka bwa mbere na mbere ugwaruka rwo kwimvamo ko tugeza gukora uko bigenda kose utaza kura amaboko mu mpuzu rugakora. Umva batangiye gukora bakora mu mpuzu bagakora bizotuma bashika kuco bifuza gushikako. Agi umuntu ica zobejo niwe aba responsable. Urumva niwe ashaka kuzoba umurimi uzoba umurimi, niwe ashaka kuzoba umuki uzoba ico kintu uba wifuza kuba. Mbo akamo je notera leta nuko boza bofata umugongo gwaruka, kandi turabone jembo ne akagoye ko gushimira leta nukuri bariko ragira akigoro kadasanzwe. Je ndabibona baratugiriye ni banki y'ugwaruka ruzoduhingurane. Urumva akoko se nakigoro bakora batubwira ngo tuje mu mashiramo no makoperative. Urumva ko bageragaza kudusha mu mashiramo yo mu makoperative. To rero ugwaruka natwe ni tuje hamwe tuje muri amashiramo nyene no mu koperative dukorere hamwe, kuko leta niyoza ngifasha umwe ngo wewe ngo ndagwaya miliyoni zibiri ngo miliyoni, ariko biroroshe yuko bodusanga mu mashiramo no mu koperative kugira tubandanye twiteza imbere, badufashirize hamwe twiteze imbere, tugwane ubukene duhindike ibiri. Reka nyamugenda ko nari miri meshi.